Ndabaramukije mwese abandi ndabahaye mwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nange Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza byinshi cyane ibikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru tuba twatohoje mu buryo bwimbitse amakuru tuba twigiriye ku rubuga rw'intambara maze tukavuga ngo reka tubashikirize maze namwe mubashe kuyumviriza gatanu kuri gatanu n'amakuru nkubwiriza biri kuvugwa amakomine atandukanye hano mu gihugu cacu c'u Burundi nkakubwiriza ibiri kuvugwa muri Ngozi, Gitega, Bujumbura, Cibitoke ndetse n'ahandi hirya hino Kanyosha mu bindi bice bigize Uburundi no mu ntara zose ndetse nkanakubwiriza n'ibiri kuvugwa mu bihugu vy'abaturanyi aho kubwiriza ibiri kuvugwa mu gihugu c'u Rwanda nkakubwiriza ibiri kuvugwa mu mvo za politike na cane mu birari vy'ubutegetsi nkubwiriza n'ibiri kuvugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ho nkubwiriza ibiri kuvugwa nyene nkuko bikubwiriza ku rubuga rw'intambara murabizi neza ko ari intambara iri guhuza umutwe witwaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC nkubwiriza nyene n'ibiri ko biravugwa muri Uganda nkakubwiriza ibiri kuvugwa Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika tibagiwe no kukubwiriza ibiri kuvugwa mu bihugu vy'amakungu ya kure na cane mu bihugu vy'ibiyaga binini reka ndakengurukireho hajeje gufyonda sabone wamanota ukaja mu comment ukanditseho sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi wakomeza udusangiza n'ibitekerezo ariko ndahera ko ndasaba nawe utareza gufyonda sabone wamara ukaja mu comment ukanditseho sabone ugafyonda ko ndetse wamara gufyonda sabone ukomeza uradusangiza n'ibitekerezo mu ngingo nkuru amakuru yanje naguteguriye agiye kwibandaho nakubwiriza nyene nkuko natangiye mbikubwiriza ko nkubwiriza iri kuvugwa hano mu gihugu cacu c'u Burundi ndakubwiriza ko hano mu gihugu cacu c'u Burundi ubutunzi bw'igihugu bugeze aho umwansi ashaka bugeze akarindimuka ndongera kandi nkubwirize yuko abarundi benshi cyane ndetse batagira ingano igitigiri c'abarundi bose bamaze kwicwa n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 bakaba benshi bamaze kwitirwa mu gace ka Rufufu kagaciro ka Rufufu kakaba kamaze kugenzurwa n'umutwe twaje ibigwanisho wa M23 aka gace nyene kakaba gahana imbibe n'akandi gace ka Butembo uvuye rero muri Minova ugana mu gace ka Rufufu harimo ibirometero bisaga 12 nyene utaragera Butembo nk'uko ndazi kugarukaho nyene mu idonido y'amakuru naguteguriye nk'uko sanzwe mbikugenzereza ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se nimugoroba ariko nacatu mudafata iminota itarenze 10 cyangwa 15 gusa wumvire vyinshi amatwi yawe atigeze yumva idonido y'amakuru ni mukanye gatoya cyane kuri mikoro nje uba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi uhawe kaze wakaze mu idonido y'amakuru hamwe nanje Bunyoni umugenzi reka nangure nkubwiriza yuko ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi bugeze aho umwansi ashaka kuko ibisata nka vyose bisa nibikora nabi cyane ndetse n'ubukene bukaba buriko buravuza ubuhuha mu bene gihugu mu bice bitandukanye hano mu gihugu cacu c'u Burundi aha ni ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avyivugira aho we anadoma urutoki kabarongoye amashirahamwe amwe namwe nka za Sosumo, Anateri, Regidose, OTB, Burarudi eka n'izindi aho yivugira ko zose zisa n'izahomvye Burundo ariko abamuzi bavuga ko na Evariste Ndayishimiye ari mu bahombesha ayo mashirahamwe kuko nawe avugwa mu banyonyezi benshi ndetse ko nawe agira ubunyonyezi bwishi cyane iryo homba ry'ayo mashirahamwe ahanini akabaturuka ku bayobozi bayo kuko aho guteza imbere ayo mashirahamwe izo ndongozi ahubwo zishira imbere mu gusahura ubutunzi bw'ayo mashirahamwe ahanini bishimajishije ko bari mu mugambwe CNDD-FDD bishimikije ko abari mu mugambwe CNDD-FDD ari abantu akorwa ko ubwoko bisigaye ari akamaramaza i Burundi kuko igitoro esase gisa n'icabuze Burundo ubu beshi nko mu gisagara ca Bujumbura batonda ku kazi n'amaguru buri gihe nko
kumvo z'uko imodoka zunguruza abantu zitagikora kubera zabuze igitoro. Ivyo vyose bikaba biva no kwikena ry'ifaranga mvamakungu mu gihugu, kuko abajejwe kuja kurangura hanze ya banki nkuru y'igihugu c'u Burundi BRB nayo isigaye ibabwira ngo nibemeye ko iyo baja gukura ayo mafaranga mvamakungu kugira ngo babashe kuja kurangura hanze igitoro. Mwomenya ko amashirahamwe amwe namwe yatanguye gushira abakozi mu karuhuko ku nguvu nka Burarudi, Sosumo n'abandi bakozi bo mu bisata bitandukanye bamaze amezi arenga 10 badahembwa agashara kabo. Twotanga akarorero nk'akabakozi bo mu gisata kijejwe kugwanya ibiturire ndetse n'abandi baheruka guhabwa umushahara w'ukwezi kwa gatandatu 2023, hamwe nabo mu gisata c'ingendo bahawe akazi kuva mu kwezi kw'icenda 2023 gushika iyi tariki ntabwo bararonka agashahara kabo. Biriko biravuga ko nyene batarahembwa no ku kwezi na kumwe. Abarabira hafi bijanye n'ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi baramenyesha ko kigeze mu manga idasanzwe y'ubutunzi, ahubwo ko igihugu gikeneye indongozi shasha zizi ico zijejwe kugira ngo zishobore kuzamura ubutunzi bw'igihugu bwongereye kwisunura gato. Abarundi bakaba batakironka ico bavuga bijejwe aho umugambwe CNDD-FDD ugejeje igihugu c'u Burundi ugita mu manga. Nguko nyene ikibazo cy'ubukungu hano mu gihugu cyacu Burundi ni kinini cyane, ndetse biriko biranavuga ko n'amahera nyene yarabuze ijya nino hano mu gihugu cyacu c'u Burundi. Ntabwo ari ivyo ngivyo nyene gusa, nanone umutwe wa M23 uragenzura agace ka Rufufu gahana imbibe na Butembo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Inyeshyamba za M23 ziragenzura agace ka Rufufu kari muri kilometero 15 ugana mu mugi wa Butembo. Isoko ry'abatoza makuru bacu ba Burundi News TV riri mu gace ka Bunyayonga yemeje ko abarwanyi ba M23 bigaruriye agace ka Rufufu kabarizwa muri groupement ya Kanyabayonga, teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Abatanga buhamya bavuga ko ingabo za leta na Wazalendo babanje gutera abarwanyi ba M23 bari mu gace ka Rwindi intambara itangira ubwo. Aya makuru nyene kandi yemejwe na Bwana Omar Kutova, umuvugizi w'isosiyete civile muri ako gace. Bwana Kuvota yavuze ko nyene ko ibintu bikomeje kuba bibi muri ako gace, ndetse yemeza ko nta gikozwe izi nyeshyamba zishobora kwinjira mu mugi wa Butembo. Umutwe wa M23 ukomeje kwagura ibice byinshi by'ubutaka bwa Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibi bikaba byarashimangiwe n'umuyobozi w'ubutumwa bwa Loni Madame Bintou Keita mu majambo aherutse gushikiriza inteko rusange ya ONU. Kuko nyene ibiriko biraba ino iwacu muri Afrika ni akaroro gusa, murumva ko benshi cyane bariko barapfa. Ni byinshi cyane nyene biriko birahabera. Gusa ari nandi makuru nanone ahejeje kudushikira avuga ko Corneille Nangaa yabujijwe n'abarwanyi. Biri kuvugwa ko nyene Corneille Nangaa yabujijwe n'abarwanyi be kwinjira mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Rubaya. Uyu mugenyene wa Rubaya ukaba uri kotororwa n'umutwe nyeshyamba wa M23, aho uyu mutwe wa M23 unawo nyene uri mu maboko y'inyeshyamba za M23 ndetse zifatanyije na AFC ya Corneille Nangaa. Biri kuvuga ko nyene Corneille Nangaa yasabuzwa n'abarwanyi be kwinjira mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Rubaya. Umurwanyi wa AFC M23 uzafatirwa mu bikorwa vyo gukura amabuye y'agaciro azahanwa bikomeye. Ihuriro AFC rigizwe n'imitwe ya politike n'iyitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ryabujije abasirikare, abanyapolitike baryo n'abana kujya mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro mu bice igenzura.
n'ikemezo cyatangajwe n'umuhuzabikorwa wa FC Corneille Nangaa inyuma yaho mu cyumweru gishize umutwe witwaje ibigwanisho wa 23 ufatwa nk'igisirikare kiri huriro ifasha agace ka Rubaya gakungahaye cyane ku butunzi bwinshi bwa koruta. Yagize ati birabujijwe cyane kuba nyamuryango, abayobozi, abanyapolitike kimwe n'abofisiye n'abagize umutwe w'inyeshyamba wa M23 kwivanga cyangwa kugira uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu bucuruzi cyangwa mu bucukuzi cyangwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu bice vyabohowe. Uyu munyapolitike yakomeje ati abana batujuje imyaka y'ubukure babujijwe kujya mu birombe vy'amabuye y'agaciro mu bice vyabohowe. Nangaa yatangaje ko abarwiyemezamirimo bubahiriza amategeko n'amabwiriza vy'igihugu aribo bemerewe gukomeza ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri ibi bice nyene 23 yamaze kwigarurira. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa ariko nanone nyene Nangaa yasavye abarwanyi ba M23 abanyapolitike n'abana kutajya mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro nk'uko biriko biragenda bivugwa. N'igicaniro nyene biriko birabera hano mu iwacu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse ni akaruro gusa ndetse bikaba bikomeje kuba bibi cyane, bikaba bimaze kuba akamaramasa. Birakomeye cyane rero nyene benshi bariko barafa, abandi bariko baraburirwa irengero, aho nyene abarundi benshi bahani iwacu mu Burundi bakomeze kubatikagurikira. Bamwe bakaba bariko barasaba gutaha, abandi bakaba bariko baravugwa ngo Imana ibofashe babone ikindi gihugu bohungiramwo. Benshi bariko barasaba ko bohungira mu Rwanda, abandi bakasaba ko bohungira mu bindi bice bigize nyene hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bitarimo intambara, cyane cyane nyene basaba ko bojanwa ahantu kure cyane cyangwa se bakajyanwa inyuma ya Kivu y'amajyaruguru, cyane cyane bakajyanwa mu bihugu by'iburengerazuba, cyangwa se abandi bakajyanwa mu mugwa mukuru wa Kinshasa, vyakwanga bakajyanwa mu bindi bihugu vy'amahanga birimo nyene umutekano. Birakomeye cyane nyene Neva we ataco ariko abivugaho, ariko uvuga ngo nyene ahubwo bukomeze bazamure ingabo z'igihugu ciwe, bakomeze kujya guhangana n'aba bagwanyi b'umutwe twaje ibigwanisho wa M23. Birakomeye cyane ndetse nyene ni akarorero, ndetse binateye ubwoba kubona abantu bafa, bamwe mu bategetsi b'amahanga cyangwa se n'abandi bagize amahoro ya Afurika n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iriko irarebera atagutabara babifitemwo. Bikaba rero biriko birababaza abakorerwa ibi ngibi, ndetse na bamwe mu bayobozi badashyigikiye iyicwa ry'aba bantu hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Twagaruka nkaho biriko birababaza nyene leta y'u Rwanda, aho Perezida Paul Kagame avuga ngo abo bantu bakomeza kwicwa baziriki, nk'uko ngo bari kuzira uko bavutse cyangwa se uko baremye, abandi ngo bakicwa bazitswa ko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Abicaro babica bavuga ngo nibasubire mu gihugu cy'u Rwanda kuko ngo arico cabo, mu gihe kandi bo bemereza ko bavukiye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abandi bakaba nyene baravuye no mu bindi bice, ariko bose bakaba babaritswa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyo bimeze gutyo, Tshisekedi wewe inyiturano nta yindi aba afise ngo nuko vuga ngo agomba gutera u Rwanda uko byaba bimeze kose kugira ngo yihorere, dore ko yagiriza igihugu cy'u Rwanda gufasha umutwe witwaje ibigwanisho wa M23. Ibi nabyo bikaba byaragarutswe n'umuryango w'abibumbye, ndetse bikaba byaragarutsweho n'igihugu cy'Amerika, aho naco cakomeze kwagiriza igihugu cy'u Rwanda kuko coba gifasha uyu mutwe twaje ibigwanisho wa M23. Murumva ko nyene bikomeye cyane, ariko abakaba batabivugwaho rumwe, ndetse u Rwanda ibintu rwama ruhakana ruvuga ko rutigera rufasha M23, ko M23 n'abaturage ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bakaba baratuye ku butaka bwabo, bakaba ari naho bavukiye, ndetse bakaba barwanira ku gihugu cyabo kandi bagwanira ico bashatse. Bikaba rero bikomeye cyane, ndetse nyene u Rwanda rukavuga ko M23 yitwaza ubu buryo bwo kurwana rwaba rufasha uyu mutwe w'inyeshyamba cyangwa se na Tshisekedi ahoza igihugu cy'u Rwanda mu minwe kugira ngo abanyamahanga bamenye ko u Rwanda
rukora amakosa cane. Gusa nubwo bimeze gutyo nyene, umuryango wa Amerika umaze imisi utangaje ko ibi vyaha biriko birakorwa muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo bigomba kugerekwa ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'umutwe witwaje ibigwanisho M23, aho batangaje ko ibi byose bizitwa ivyaha vy'intambara. Bibaye vyinshi cane, bibaye akarorero ndetse bibaye akamaramasa, ndetse benshi bari kwibaza ngo bizoherera hehe. Rero shuti banywanyi bacu, mukomeze mubane natwe kandi mudushigikira kandi mukomeza kutwereka ko turi kumwe. Gusa nyine hano muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo nababwira ngo ni akarorero gusa, ndetse biranateye inkeke kandi birahangayikishije, ndetse bamwe bari kuvuga ngo ntabwo bazi niba amahoro azigera aboneka muri iki gihugu. Tshisekedi yakomezaga agirwa inama nyinshi cyane, ndetse hagiye harabera amahoro y'amanama mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari ivyabereye i Nairobi muri Kenya, hari ivyabereye i Rwanda, hari ivyabereye i Addis Abeba muri Ethiopia, ndetse hari n'ibindi bagiye bakorera umuhuro we na Perezida Paul Kagame na bamwe mu bayobozi ba hano muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo n'abandi bari mu mutwe twaje ibigwanisho M23, aho bakoreraga amahuriro kugira ngo barebere hamwe uburyo umutekano muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu wagaruka. Ibintu nyene bitariko birakora neza cane, ndetse bikaba biriko biravugwa ko ngo nyene ari akarorero gusa. Ikindi kandi nyine bikaba birateye ubwoba n'inkeke. Rero biriko birabera hano ni akarorero gusa, ndetse bikaba biriko biravugwa ko ngo uyu mutwe witwaje ibigwanisho utazigera uhagarara. Ariko Tshisekedi wenyine bamugiraga inama yo kugana inzira y'ibiganiro. Tshisekedi akavuga ko atanzira y'ibiganiro agomba kugana, ahubwo akavuga ko ngo azakora ibishoboka byose atsesere M23 biciye mu buryo bw'intambara, aho we avuga ko azagwarana M23 paka ihavuye. Ibintu abantu benshi bamugira inama batemezeranwa hamwe nawe, aho bambwira kuyogana inzira y'ibiganiro kugira ngo abashe gutsisura umutwe twaje ibigwanisho M23, ahubwo akavuga ko nabona binanze azatera igihugu cy'u Rwanda, azahagarara i Goma akarasa i Kigali. Ibintu perezida w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko vyakorwa. Ivyo bintu Tshisekedi ari gutekereza aramutse abikoze ngo bikorwa n'abantu batuzuye. Ngayo ngo rero nyine biriko biraba ino na akarorero gusa. Abanywanyi bacu reka mbe nasubikiye ahangaha. Gusa mwese nkomeze ndabasabe gufyonda saba niba mutarafyonda ko nako mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cyane, murakagira Imana n'amafaranga. Kuri mikoro nje muri kumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Ciao.